twisunze ingingo y'icenda mu gace ka mbere n'ingingo ya 13 na 17 mu gace ka kabiri y'itegeko nomero 1 agakwego ubusakane ryo kuwa 5/0 mwaka wa 2011 rishiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CINDH. Ibiro by'inama nshingamateka biramenyesheje abene gihugu ko muri uwo mugwi hariho ibibanza bitanu by'abakomiseri bikenewe gusubirizwa. Ibikorwa birangurwa n'abakomiseri ari navyo bigenga uwo mugwi biri mu ngingo za 4, 5 na 6 z'itegeko rigenga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu. Navyo ni ibi bikurikira: gukingira no guharanira agateka kazina muntu. Abo bose boba bifuza guhiganirwa ibyo bibanza basabwa ibi bikurikira: ubwa mbere no kuba uri Murundi, kuba ushikana imyaka 30 canke irenga, kuba ufise amateka y'ubwigenge na politike yose yemerewe umwene gihugu, kuba utagirizwa guhungabanya agateka kazina muntu no kurenga amategeko kiretse uwagirizwa icaha kitamuvuyeko, kuba udafise urwego na rumwe rwa politike wegamiye, kuba utarigera uhagarikwa na rimwe mu kazi. Iruhande y'ibisabwa, abifuza guhiganirwa ivyo bibanza bategerezwa kandi kuba bashoboye kuvuga no kwandika neza cyane ururimi rw'ikirundi n'ururimi rw'igifaransa, kumenya ururimi rw'icongereza bikaba byo bari by'akarusho. Kuboba basanzwe bakora mu mashirahamwe ategamiye leta bategerezwa kuba bafise uburambe bw'imyaka 5 canke irenga muri ico gisata, kuba barakoreye mu bindi bihugu navyo bikaba ko barakarusho. Ibisabwa mu kuzuza dossier ni bikurikira: ikete ryanditswe n'iminwe ritarenza impapuro 2 rigenewe umukuru w'umugwi washizweho n'inama nshingamateka, urupapuro rwerekana ivyo umuntu yaranguye, ifotokopi y'ikarata ndangamuntu, urupapuro rw'umwidondoro, urupapuro rwerekana inyifato n'imico, urupapuro rwerekana ivyo umuntu yaranguye aho naho ni kubasanzwe bigisha mu mashuri ya kaminuza hamwe n'abakorera mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yitaho agateka kazina muntu amwe twita ama ONG, urupapuro rwemeza ko adakurikiranwa n'ubutungane, kuba bava mu mashengero n'amadini basabwa ikete ryemezwa ko barungitswe n'indongozi zayo. Hakaba kandi n'abantu 3 bakuzi neza, ugatanga amazina, akazi barangura, telefone hamwe na email bakoresha ku rubuga ngurukana bumenyi. Ibisabwa ngenderwa ko by'iryo higanwa bazobisanga ku irembo ry'ahari ingoro y'amakoraniro mu Kigobe. Barashobora kandi kubisanga ku mbuga ngurukana bumenyi www.assemblée.bi, Facebook inama nshingamateka hamwe no kuri Twitter nshingamateka. Amabahasha yugawe neza yanditswe ko candidature au poste de commissaire membre de la CNIDH azoshirwa mu gasanduku kugaye kazoba kari kwirembo ry'ikigo cahari ingoro y'amakoraniro mu Kigobe kwibarabara ryitiriwe Mwambutsa wa 5 ku misi y'akazi kuva kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 31/0 gushika ku munsi wa 4 igenekerezo rya 14 Ruhuhuma mwaka wa 2019 kuva isaha 1 n'igice zo mu gatondo gushika isaha 11 n'igice z'umuhingamo. Abazoba bagomwe nibo bonyene bazohamagagwa kandi amadosiye azoba yatanzwe ntazosubizwa.